Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imbonesha kure Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije muri aya makuru rero mugiye gukurikiramo vyinshi bigiye bitandukanye. Turi kuwa Mungu kw'igenekerezo ry'icenda kwezi kwa gatatu 2025 aho muri hose rero turabahaye ikaze abadukurikira bari mu Burundi, turabahaye ikaze abadukurikira bari mu bice bitandukanye yani imbibe n'u Burundi, turabahaye ikaze bari ku mugabane wa Afrika mu bice byose n'abari ku migabane ya kure mu bice byose turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Muramenyereye ko tubatoriza byinshi babivugwa mu bisata harimo politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, mu ntwaro, ngingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu n'ibindi byinshi babitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru hamwe n'ayandi menshi tubatohoreza mukayashikira kandi mukayumviriza kuri imbonesha kure Hejuru TV. Turanakengurukiye mwe mwese mudahwema kuyumviriza. Muri uyu mwanya rero mutwemerere tuze kugaruka kuri politike y'u Burundi. Muri CNDD FDD ibintu vyo bigiye guhinduka cane, ni impinduka zimirije. Benshi bakavuga ko ikoraniro kaminuza rigiye kuzoba rizosiga umwe hagati ya Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu amaramaye kwakaragaragara. Tubibutse ko ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo coba caraheze kw'igenekezo rya 25 kwezi kwa mbere, ariko imbere yaho gato imbere y'imisi ibiri yuko gihera Reveriyano Ndikuriyo akaba yarafashwe n'uburwayi bukomeye cane, aho yanamaze hafi iminsi ishika kuri 28 ariko arivuza hanze y'igihugu. Izo nkuru zose murazizi, ariko Reveriyano Ndikuriyo ikiboneka co muri ubu ngubu nuko atameranye neza na Varisito Ndayishimiye, ndetse bakavuga ko ikoraniro kaminuza ryemirije Reveriyano Ndikuriyo ashobora gukora ibidasanzwe, ngo yoba yaranse kuva ku burongozi bw'uwo mugambwe nk'umunyababanga mukuru wa CNDD FDD. Bamwe bati uzosubirira Reveriyano Ndikuriyo yoba yaratangajwe, ariko Varisito Ndayishimiye akaba afise ubwoba ko Reveriyano Ndikuriyo ashobora kumusubirira ku burongozi bw'igihugu c'u Burundi. Ese vyoba vyifashe gute? Ntimucikwe muri aya makuru, turaza kubagezaho inkuru ku buryo burambuye. Nayo kandi mu nama y'abarundi bo ku mugabane wa Buraya yabereye muri Swede kuwa mbere Ntwarante 2025, Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD yagirizwa kuba ari warongoye Red Tabara tavuga rumwe na leta y'u Burundi. Yijeje abarundi ko naho barushe azohindura Uburundi kugezaho n'amakungu azoza kuratira ijisho. Turaza kubibagezaho rero ivyo baratangaje muri iyo nama. Nako kandi kuri Leonidas Hatungimana yahoze mu bicocoro vya CNDD FDD ubu akaba narongoye n'umugambwe PPD Girijamba, asaba leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro vyihuta kugira ibara ntirize rigwe mu gihugu kubera hari abarundi bakumiriwe. Turaza kubibageza ko, ariko kandi turaza kubibagezaho n'ibindi bivugwa cane hagati ya CNDD FDD hamwe na CNL ya Agatoni Rwasa. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kandi tubatunganiriza imisi yose. Kuba Reveriyano Ndikuriyo yararokotse urupfu hari ico bigiye guhindura muri CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo hari mu bantu bake ba CNDD FDD bapfukamye igihugu mu nda, bafise n'amatungo atakwa ngana mu gihugu gikenye nk'ico. Ayo matungo hibazwa aho boba abayakura. Ikundiro ca Reveriyano Ndikuriyo aho kiva sahandi kubashigikiwe n'imbonera kure, kuba kandi n'abagumyabanga benshi bamwiyumvamwo kurusha Varisito Ndayishimiye, ngo nuko ari we asigaye nk'ijisho rya Nkurunziza muri leta ya Varisito Ndayishimiye. Imvugo ziwe zo kwikanisha birerekana ko harinda cane, kandi akaba ari no mu bantu kwica umuntu ataco bimutwaye. Muri make rero urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo abantu benshi muri CNDD FDD cane cane abatavuga rumwe nawe bari kurwishimira mu minsi yaheze, ariko Imana ikaba yaramurokoye. Umugabo avuga ijambo akarishira mu ngiro. Reveriyano Ndikuriyo nubwo ataco yamariye akarere kumwoka k'imakamba, ariko abantu benshi bava muri ako karere bari mu babaro ntangere gihe yaratwaye ugacashura ko n'abandi bakiyoboka Nkurunziza muri CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo rero ashigikiwe n'abantu bakomeye cane, ahanganye n'uruhande rwa Varisito Ndayishimiye, ashigikiwe n'abajenerali bakomeye cane mu gisirikare hamwe n'igipolisi, dore ko Reveriyano Ndikuriyo yabayeho umusirikare ndetse
akaba yarakukurutse afise ipete rya koroneri ndetse akaba yarabaye n'umukuru w'inama nkeguzamateka, akaba yarabaye buramatari wa Makamba hamwe n'ayandi mabanga menshi yoba yararanguye muri kahise, uretse ko ubu muri CNDD-FDD n'ikiringo ciwe coba caraheze co kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Akavugwa amakuru ko hagiye kuzoba ikoraniro kaminuza kandi ridasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD ngo biga ku kibazo co kuba basubiriza Reveriyano Ndikuriyo ku burongozi bw'uwo mugambwe kuko ikiringo ciwe caheze ku itariki ya 25/0/2025. Bamwe bakavuga ko rero ibintu bishobora guhindura isura Reveriyano Ndikuriyo akanka kuva ku burongozi bw'uwo mugambwe, narirya rero ngo yoba hanganye n'ibindi bicocoro bikomeye cyane muri CNDD-FDD harimo n'abajenerali. Tubabwire ko rero Reveriyano Ndikuriyo asigaye aboneka gakeyi cyane nyuma y'uko rero yavuye i Dubai kwivuza ndetse amagara yiwe ngakaba atari yamera neza nkuko yahora mbere. Ibyo bintu byose rero bikaba bitera ubwoba abantu benshi batandukanye bavuga ko hagati yiwe na Varisito Ndayishimiye ibintu bishobora gukomera mu gihe Reveriyano Ndikuriyo azogaruka ameze neza afise inguvu nibakwe nka mbere. Koraniro kaminuza rero tubabwire ko rifatirwamo ingingo zikomeye cyane, haba harimwo indongozi z'uwo mugambwe hamwe n'abagumyabanga bakomeye cyane, bagahurira rero ku biro vy'umugambwe. Ibyo byose rero bikaba biboneka ko impinduka zimirije muri CNDD-FDD mu gihe ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo coba acaraheze. Mu nama n'abarundi bo ku mugabane wa Burayi yabereye muri Suède kuwa mbere Ntwarante Alexis Nduhije atwara umugambwe MS dutavuga rumwe na leta y'u Burundi yijeje abarundi ko naho barushe azohindura Burundi kugeza aho amakungu azoza kuratira ijisho. Kagira ati kirya gihugu tuzokigira igihugu ciza, amakungu yose azoza araza kuratira ijisho. Alexis Nduhije akaba atwara umugambwe MSD utavuga rumwe na leta usanzwe gukorera mu buhungiro kuko wahagaritswe ku butaka bw'u Burundi. Yararemesheje ikiganiro ku barundi bari ku mugabane wa Burayi aho yagarutse kuri bimwe mu vyokorwa mu kubohora Burundi no kubivurwa ku muharire Tabara hari ku igenekezo rya mbere Ntwarante 2025 muri Suède. Warongoye umugambwe MSD akaba yaragarutse ku magorwa abarundi barimwo inzara, ibitoro vyabuze, iduga ry'ibiciro hamwe n'ibindi, ariko abizeza ko bitebuke bazobivamwo kuko igihe abarundi bariko baracamwo n'ibindi bihugu vyo mu karere vyahaciye. Akaba atanga akarorero k'igihugu ca Uganda aho mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1978 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1986 baciye mu bihe biteye ubwoba, ariko ubu akaba ari igihugu kiriko kiraduga neza. Mbere n'u Rwanda rwaciye mu bihe bigoye kugeza aho haba n'ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana 1994, ariko ubu ni igihugu cifashe neza mu makungu. Alexis Nduhije rero akaba yararemesheje Barundi barushe mbere abizeza ko azokubaka Burundi kugeza amakungu azoza kwiratira ijisho. Kagira ati kiriya gihugu tuzocubaka kugeza amakungu azoza araza kuratira ijisho. Ku kibazo c'umuharire Tabara Sindahije nawe yagize ico abivugako. Kuvyerekeye umuharire Tabara Sindahije yemanga ko umuharire Tabara ugizwe n'amoko yose bafise intumbero imwe yo kubohora Burundi, arera kongera akabita intwari kandi ko Tabara wakomotse ku mugambwe MSD. Iki kibazo rero yakunze kukibazwa mu biganiro vyinshi haba ku buhinga ngurukana bumenyi n'ahandi ko yo bari warongoye umuharire Tabara, ariko akabihakana, ariko ubu yaravyembanze ko Tabara abazi neza kandi ko anabashigikiye kuri iki kibazo nyene ca Tabara. Abarundi barashatse kumenya icatumye Tabara itunga urutoki mu bwicanyi bw'agahomerabunwa bwakorewe abanyamurenge bo muri Kongo, ariko Alexis Nduhije akemeza ko ta musi wari mwe Tabara yari yica umusivile, ko avyagiriza Tabara ari ukuyambika ibara. Kucerekeye rero ibiganiro Alexis Nduhije nawe yagize ico abivugako. Aha rero yatanze umuco ko iyo havuzwe ibiganiro hari abibaza ko ashaka ibibanza magaburanyama, ariko avuga ko igituma asaba ibiganiro kugira hatungangwa amatora meza ahurikiyemwo bose, atunganijwe neza hatarimwo ubusuma, uwutsinzwe akemera ko yatsinzwe, utsinze
agatwarira bose. Alex Nduwije rero akaba ari mu banyepolitike bahunze igihugu mbere umugambwe wiwe urasamburwaho mbere n'abarwanyi bawo benshi bishwe abandi barangazwa abandi bakaba bagifungiye mu mabohero atandukanye mu gihugu. Leta y'u Burundi rero ikaba fata Alex Nduwije nk'umwe mu bake bakomeye bari hanze y'igihugu akagirizwa kandi gushigikira umuhari Irede Tabara kandi mwiyumviye ko yoba yaravyemanze. Leonidas Hatungimana nawe yahoze ari mu bicocero bya CNDD-FDD ukaba arongoye umugambwe PPD gira ijambo asaba leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro vyihuta kugira ibara ntirize rigwe mu gihugu kubera hari abarundi bakumiriwe. Yahoze avugira Perezida Nkurunziza akabasaba kandi ko ingabo z'u Burundi n'abanyagihugu babaherekeje ziva vuba bwangu muri Kongo kuko Evariste Ndayishimiye gushigikira ruhande rumwe aho kuba umuhuza mwiza. Mu itangazo ry'umugambwe PPD gira ijambo rongowe na Leonidas Hatungimana yahoze mu bicocoro bya CNDD-FDD yagarutse mu ntambara iri kwibera mu buseruko bwa Kongo mbere hagira ivyo asaba leta y'u Burundi kugira mu karere no mu Burundi hagaruke icuka ciza. Mu itangazo ryo ku munsi w'ejo Leonidas Hatungimana yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye atashoboye kuba umuhuza mwiza mu ntambara zibera muri Kongo kuko yagiye guhengamira ku ruhande rumwe ari rwo rwa Kongo aho guhuza impande zifitaniye amatati. Leonidas Hatungimana rero akemeza ko ingingo ya leta y'u Burundi yo gushigikira uruhande rumwe yaje guhonyanga twigoro tw'amashirahamwe ya EAC, SADC na Union Africaine vyahavuye rero bizana izi ngaruka zikurikira. Harimwo ingabo z'u Burundi zapfiriye mu ntambara ya Kongo maze imiryango yabo ntiyabimenyeshwa. Kuva u Burundi bwinjira muri iyi ntambara hari n'imvugo mbi kandi iteye ubwoba y'amacakubiri bahamagarira kwitegurira intambara batanazi imbere vyatumye hagaruka kwinubana hagati y'amoko. Warongoye umugambwe PPD gira ijambo Leonidas Hatungimana akabasaba leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ibi bikurikira: hari ukuvavanura n'inzira irimo yo gutera umuti ibibazo by'akarere biciye mu ngimba, hari itahukanwa ry'ihuta ry'ingabo z'u Burundi n'abanyagihugu babaherekeje muri Kongo, hari ugutanguza ibiganiro yihuta hagati y'abenegihugu kugira ejo ibara ntirize rigwe kubera hari abarundi bamwe babona ko barenganijwe, ndetse hari no kunagura umubano mwiza hagati y'ababanyi biciye mu nzira y'ibiganiro. Burundi ni igihugu gito cane ariko gitunze abanyagihugu benshi cane ugereranije n'ibindi bihugu. Ubwo twagiye ku yindi ngingo, Burundi barafise ibintu vyinshi vyotuma gitera imbere mu gihe gito cane. Burundi butunze abanyagihugu bafise umwete wo gukora kandi bashoboye no gutubika abavubi kugira bashike kwihangiro bihaye. Ubutare bwo mu bwoko butandukanye buri munsi y'ubutaka bw'u Burundi. Ikiyaga Tanganyika naco kiri mu bintu vyoteza imbere Burundi kuko naco kirimo vyinshi bikenewe kw'isi, harimo na peteroli hamwe na gazi niko bamwe bavyiyumvira. Munsi y'ubutaka bw'u Burundi haruzuye amazi meza y'umusarara. Mu Burundi ni hake cane woshobora kwimba 15 metero utarashikira amazi meza. Burundi buratunze n'ubutaka bumera cane kandi hafi igihugu cose. Burundi bufise ikirere ciza cane, akayaga keza, idukikije vyinshi vyoshobora no kuzana ingenzi mu gihe vyotezwa imbere. Muti none vyoba vyarapfiye kugira kibe igihugu ca nyuma kw'isi kandi gikenye cane kw'isi. Burundi bwagiye bwicwa n'abanyepolitike guhera mu ntwaro zaheze gushika muri intwaro y'uyu munsi ya CNDD-FDD. N'abanyepolitike araza akunda igihugu, wigeze kubaho n'umwe gusa niwe yakoze ivyo vyose abarundi biderera ko unuyu munsi. Nibagaza niwe yubatse amahinguriro ya leta, nta wundi arongera na rimwe, ahubwo nayo yubatse yose barayamaze bayarya ayandi barayahombesha arugara. Niwe yubatse amabarabara meza ya kaburimbo hafi igihugu cose. Umunsi bisa ngaho rero ariko amukurikira kuko yahereye rimwe muri iki gisata c'amabarabara rero kwigendera Nkurunziza yaragerageje. Niwe yubatse amarise yose ari mu gihugu, niwe yubatse n'amakambi ya gisirikare yose ari mu gihugu, niwe yakuye ubugererwa mu Barundi, niwe yatanguye no kwigisha abarundi gukora berekana n'ingeso zo kwishinga urwarwa niwe yazanye n'umugambi wo kurima ibigazi, ikawa, icayi kugira bizane amafaranga y'agaciro. Muri make ibintu byose byankenerwa igihugu kigendera ko kugeza ubu Nibagaza. Uyu niwe mupatriote w'umurideri ngo Burundi bwaronse gusa. None ngo kubera iki Bagaza ngo tubakiwe icibutso canke monima. Igihugu rero gucishwa n'abantu ngo bitwa indongozi kandi atari zo, ngo abantu rero ngo batereko batabishoboye, abantu bari ngaho kugira ngo bitungire gusa. Igihe cyose igihugu kizoba kirongowe n'abantu bafise inzigo ntikizigera gitera intambwe kandi n'urugo
nyenzigo Imana ntirugendera naho babesha abarundi ngo bashize Imana imbere ngo niyo buryarya gusa ni inzira yo kurondera amajwi mu barundi gusa Imana rero ngo ntigendana n'umunyanzigo inzigo ngo niyubaka ahubwo irasambura inzigo iganisha ku kibi gusa abarongozi ba CNDD-FDD bubakiye ngo ku nzigo gusa ngo Imana baririmba ngo si yaremye si n'ijuru ngo ya ngo abenshi muri bo ngo bigize abapasitori ariko si by'ukuri ngo ni inzira bafashe yo kwiyegereza abarundi muri make ngo amadini barayagize imbuga za politike abarundi ngo turakwiye gutandukanya inyungu rusange z'abarundi bose n'inyungu z'umuntu canke z'umugwi kanaka imigambwe ngirabaho kandi ikarengana imirwi ikavaho abantu bagapfa bakarengana ariko igihugu kizogumaho uraba inyungu rusange bagaza yarondeye mu myaka ya 1980 nizo ngo uyu munsi ngo abarundi bakigenderamwo 2018 rero ngo batoye ibwirizwa shingiro kandi abenshi batoye ibyo batazi ingaruka zaryo nizo babona muri iyi minsi ibwirizwa ryabaye inguvu nyinshi CNDD-FDD gusa ibwirizwa rikumira abandi mu nzego za leta ni ibwirizwa rero ngo ribabuza kugira imyerekano mu gihe hari ikitagenda neza uyu munsi kuva kuri nyumba 10 gushika kuri president na CNDD-FDD ariko ntibibujije igihugu gupfa nabi kumbega abantu barazi ahantu hambere igihugu gipfira muri mu nama nshinga amateka ivyo ni vyumviro bya Eric Nyandwi arongoye ikinyamakuru UBM News uyu munsi rero inama nshinga amateka ngigizwe hanini n'umugambo umwe ngibice hafi 90 kandi ngo atambye muratarika ngo mwatsinze ariko mwarahambye igihugu mu bisanzwe iyo nama nshinga amateka uhagaze neza girimwo bose ku rugero rungana ico giusanga igihugu ihagaze neza kuko nta tegeko na rimwe ridafitiye akamaro abanyagihugu rishobora kurengana ariko mu Burundi rero ngo babigisha ko mu gihe mwotora ku rugero rumwe ngo bizotuma imigambi ya leta idindira kumbe naho bovuze ko bizotuma imigambi yabo bwite y'ubusuma idindira ngo nivyo rero abarongozi bariko barakora ingaruka mbi z'ivyo ndongozi za CNDD-FDD ngo zikora zishikira abanyagihugu bose kumwe ngo ntizicagura hari abagumyabanga hari aba CNL hari aba corona hari aba MSD hamwe n'abandi bose batondera igitoro kumwe batondera isirikari kumwe batondera bisi kumwe inzara barayifitse bose abantu bose mu mashuri bicara mu ivu no hasi kumwe ibiciro mu masoko vyadugiye ko kumwe uyu munsi wo humvise ko na kamituweli ngo nikagikora mu bitaro vya leta none ngo nimuzoriha kumwe ijana mugiye kwivuza aho rero niho ngo mukwiye kumenya ko ngo mu vy'uburongozi bw'igihugu adakwiye fanatisme ahubwo hakwiye kurabwa umuntu ico ashoboye mutisunze umurwi avamwo turakengurukiye mwe mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tuza kubagezaho uyu munsi turi kuba Mungu kuri Imbonesha kure Hejuru TV muraguma mukurikira ibiganiro n'amakuru ubigezweho Imana bahezagire